urabona ugiye ushaka cyane gose bajya kire kwiyebugaho tubashane gaha abaye hawo sawunja bayori yantatisha gaha tumuganga n'ujya ego ushaka ni cyari yayo amafishe haba bayedike hirya imiti kama n'imiti myiza yubaka umubiri itandukanye n'ikizungu nta ngaruka mbi ugutera ahubwo kubaka umubiri ukakiruka muta ucumva ko ikigo inshuti ya bose bakibegereje ngaha mu ntara yiwanyu ya Ruyigi nizihe ingwara kumbure wumvise ko bashobora kuvura itavuna nyinshi gose avuga amibe nkunda kwakira uje ndakubaza baramutsa hama nkabaza ko muje kwivuza hama nkabasigurira ukuntu kwivuza ama etape ucako hanyuma ushobora dufujyana fyonda kuri subscribe yes Yesa ntangikangira murabona ko turi kumwe numwe mu bapapa kumbure baje kwivuza baje kwitura ikigo inshuti ya bose ariko imbere yuko tumuvugisha kumbure tunamubaze ni cyatumye aza ngaha kuko directement tuzi ko yaje kwivuza canke yaje gutembera reka kumbure abanze twidondore tumenye niyo yajava hama kumbure twiyagire kuvyerekeye kumbure nico bacamuzanye ngaha mu nyumba kwa ikigo inshuti ya bose mutaba bitabana yitwa Ntiyagradislas yego turi ni Ruyigi centre neza na neza muhiri wanyu ni maja imuhiri wacu ni mutubanzozi komine Bwero zone mu bavu turi ni mu kigo inshuti ya bose kumburi sinzi ko mwamaje kuraba umugwayi nuko ari mwebwe nyene mwamaje kwivuza wajena baje kuba numvise ko icyo gihe bashongoruye abaho yitega n'umuyiga nese mugabo zo igitego hafi wanje kije ngaha bashimiza cyane gose banje batumyenza ngaha rero kugira baze ingidabiri wani finjewe hanyuma bishobotse bamvure ko je ni bagitego yaje kimeze nabi gose ko nagipimisha ntakibuze ubundi umanye ko ari shuri yacu nyine yego muta ucumva ko ikigo inshuti ya bose bakibegereje ngaha mu ntara yiwanyu ya Ruyigi nizihe ingwara kumbure wumvise ko bashobora kuvura itavuna nyinshi gose avuga amibe avuga ibyukongera ibuvugo kubakanye avuga ibintu byinshi gose sinduzo imare mutanone muri zo ngwara zose bavuga ko bavura amibe kumbure ko bavura no kongereza inguvu ku bagabo canke kububakanye wowe waje ngaha kwivuza ingwara yahe mu ngwara nyinshi ikigo inshuti ya bose basanzwe bavura sinaje hanini kwivuza gusa hepatite banayo ari BHC niba nagiye bayibuze bane ku radio sango primasi hari yabuje ngaha rero sinzikara nifashe ndagufata ndako ngiye bitende bayigiye bitende ndabanza hamwe n'abandi ahantu baragurasana ego muta ukihashika wakiriwe gute n'abaganga basanzwe bahakora by'ukuri bakira neza canke kumbure harakanenge wabatoye urabona ugiye ushaka cyane gose bajya kire kwiyebugaho tubashane gaha abaye hawo sawunja bayori yantatisha gaha tumuganga n'ujya ego ushaka ni cyari yayo amafishe haba bayedike hirya imiti iri ndarayibona barayivana ibiti nyinshi cyane gose ndazokira none babwiye duzokira isigaye ibiti y'ibintu nyinshi uzokira vuganze nayo kundokira je nayo ibiti hari nyinshi gose irabere ego mutakumbure nakahe kajambo bobwira bariko baradukurikirana kubera turazi ko ikigo inshuti ya bose media y'ikigo inshuti ya bose iyo ishika hirya no hino mu micingararo ndetse myinshi cyane y'u Burundi ndetse no hanze y'igihugu baradukurikirana akajambo bobwira umugwayi ahari hose kumbure ahora yumva ikigo inshuti ya bose ivyo gikora n'ivyo bavura anaka icyo no vuno tekabo kurwayi bumva icyo kigo Ruyigi neza cyane gose ucatwegereye hanyuma n'ugiye nanjye nashitse ngaha nkafite umuti imbere ya byose n'abayobozi banyakiriye niba cyabagwaye neza
ati wa yanabije hajya kwiremba ari karibu gataraka hanyuma iyo yitandaze ko yita akeye ndaje nkora mu sandusane abo tubashiruko nyene tubashira ya muri akiri kabandikira nimero hanyuma tubone kwa muganga ubundi usanzwe nawe ukora mu bintu by'ubuvuzi ariko uno munsi uri mu kigo inshuti ya bose kumbure kugira ngo bashobore kukuvura iyo ngwara ugwaye akajambo bobwira umurongozi w'ikigo inshuti ya bose ndazi ko azo gukurikirana mu kiganiro cawe naka ibintu mubwiye nambere ko bana yakira abagwaye neza yongeza n'imiti myinshi yose n'idafise hayonzera abenze ubumenyi kugira ngo indutse ziyongera niba itafise umuti atavuze umuti aho wese yitunga avugwe akire yego katubashimire cyane kumbure mugire urugendo rwiza no gufata iyi miti neza twizere ko ikindi gihe tuzohura mukomeye mumeze neza mukumbure mutubwira mubwira kumbure abagwayi kumbure baba bari mu mihingo itandukanye ubabwira neza adresse yaho ikigo inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Ruyigi mubaze ko ikindi gihe mutama nitwagukenera tuzokuronka iyo ntaje nabari imbere y'wanya telefone mukeneye mu bari mu bazi tibega hiyo na abantu baba bariyo cebo yunza ikariya bira hizo shino ntizokwera ahubwo abo tutahonzi kino bazamukira ndamwereke kugira ngo abiture mutonze neza gose tubwirire abariko baradukurikirana ku rubuga rw'inshuti ya bose bafyonde ahantu handitse subscribe bambwirire iryo jambo ati wowe uriko uradukurikirana ibuka gufyonda handitse subscribe bariko barakubona bariko baradukurikirana bambwira iryo jambo ushobora dukurikirana fyonda kuri subscribe yes murakoze cyane murakoze cyane ndashimiye nkuko nababwiye ko nza kwiganira numwe mu baganga nza gusanga ngaha canke unumwe mu bagwaye nza gusanga ngaha mbere yuko ndakwibariza na cyane cyane muvye musanzwe mukorera ngaha kumbure banze mutwidondore kugira ngo uri kadukurikirana ari muri Amerika ari mu gihugu cy'u Rwanda canke Tanzania amenya ati turi kumwe n'umuganga bita ukuntu ko bitabandi murakoze je nitwa muganga Tangishaka Francine nkaba ndiko ndangurira imirimo yo kuvura ngaha mu Ruyigi Ego. Uvurira he Francine muri hôpital pharmacie he? Mvurira mu ivuriro inshuti ya bose. Ego. Francine neza na neza watanguye kuvurira mu kigo inshuti ya bose ryari? Natanguye kuvurira mu kigo inshuti ya bose. Mu bihumbi 2019. Ego. Umwaka wose ukorera ikigo inshuti ya bose ni munini kumbure wabuzi ingwara musanzwe muvura amuvuri ingwara izahe neza na neza ku batarabimenya ingwara tuvura ni nyinshi gusa noshobora kubabwira zikuru ko ni nyinshi cyane turavura diabete igitigu tukavura n'abana basobaho baryamye tukavura gute tukavura n'amakonyera n'izindi ngwara nyinshi yego fafa nka jewe zijya ntafise ingufu z'abagabo kabisa ntazunzi madame yamantuka ariko kumbure ntamenye ko ari ingwara ngwaye mushobora kumvura kumbure madame nkamushikira hashaka ego niyo ni ingwara kandi turayivura imiti irahari ufise ico kibazo tushika kwivuriro hama tukaguha imiti hama ukayifata ugasubira kumera neza ego so uri kuraraba Francine ukuntu abanyaruyigi biyakiriye kumbure ikigo inshuti ya bose kimaze kubashikira ngaha mu ntara yiwabo umubona gute ukuntu abantu babita bamuraronka abantu baze kwivuza ego tuko turaraba no mu ruyigi barivuza kandi ikintu kihari uri kuraraba n'ukuntu baje kwivuza bavuga twavuga yuko ikigo cabashikiriye hageze kuko bo hariho abo byagora gushika hari igitega kubera itike ariko bamaze kugurira ikigo byaciye biborohera cyane baraza kwivuza yego hari abantu benshi kumbure botinya kuza kwivuriza ngaha kubera bumva ko ari imiti y'ikirundi ariko ni imiti kumbure ikogwa n'abarundi kubera ko urazi ko akenshi ibintu bikozwe n'abazungu ari byo biduha agaciro kumbure ujya mu Pentecote ujya mu Vivante iyo tinya kuza kwivuza ngaha iwanyu nakahe kajambo mubwiye akajambo no mubwira nuko atogira ubwoba na bumwe yoza yisanzuye kuko
imiti kama n'imiti myiza yubaka umubiri itandukanye n'ikizungu nta ngaruka mbi ugutera ahubwo kubaka umubiri ugakira ukamera neza yego abagwayi murabakira neza fafa yego turabakira neza tukabaganiriza shaka unyereke suri ukuntu hora wakira umuganga umunezero ufise uhora ufata nk'umugwayi naje kwivuza sivyo unyakira turaba ukuntu hora ubikora nkunda kwakira uje ndakubaza baramutsa hama nkababaza ko muje kwivuza hama nkabasigurira ukuntu kwivuza ama etape ucako hanyuma uwo munsi wivuza rero ca tukwakira mu ivuriro hama tukakumviriza tukakuganiriza tukumva ngene urwaye n'igihe ingwara uyimaranye hama tukakwandikira imiti yego imbere yuko turangiza kumbure bwira bariko baradukurikirana izo etape boca ko nizahe etape ucako ushitse urashikira kuri akeye hama uri kuri akeye arakwakira hama ucumanza kugura agafishe k'igihumbi hama uca winjira muri consultation rero ukabonana na muganga akakwakira akakwandikira n'imiti ikibazo mufise nka mwebwe abaganga kumbure mwovuga kugira ngo umuyobozi w'ikigo inshuti ya bose aza kitunganye n'icahe turazi ko nawe asanzwe akurikirana urubuga rw'inshuti ya bose n'icahe kugira ngo azagikemure nk'ico novuga kubera abantu baza kwivuza ukumva bavuye kure kugaruka nko gutora nk'imiti bikabagora nosaba umuyobozi yuko yogerageza kwagura ikigo aho kitarashika bakakijanamo kugira ngo abantu boroherwe kuko abantu benshi baragwaye uriko urabumviriza ingwara baragwaye ariko kuronka imiti canke kuronka aho bivuriza hafi nivyo bibagora yego nosaba umuyobozi ko yogwiza ibigo kugira abantu boroherwe kwivuza yego fafa imbere yuko turangiza noneho turanarangije kugira ngo kumbure ntiturambire bariko baradukurikirana abwira akajambo kamwe kumbure nk'akagohovunira leta murabona ko kumbure umuyobozi yazanye igikorwa ciza cyane murumva ko bavura ingwara nyinshi zitandukanye mu ntumbero kumbure zo kwihangira imirimo urabona ko namwe kumbure mwashoboye kuronka akazi biciye ku muyobozi w'ikigo inshuti ya bose nakahe kajambo mwubwira leta canke buri muntu wese yoshobora kwihangira imirimo canke gukora ikintu kumbure cyo shobora guha agaciro uburundi kugira ngo ntitwame duha agaciro abazungu buri munsi icyo nobwira leta nababo yitera kamu nuko yokorohereza abantu be nabo kuko ariko bazana iterambere no mu gihugu abantu ibishomeri birahari ni benshi cyane ni benshi baca babonekwaho no kuronka akazi uwo muyobozi yayumviriye gukora igikorwa kanaka aca ahaga ntuzanya akazi abantu hama n'ubutunzi buca bubandanya bwiyongera kuko uwo muntu aje gukora araronka ibyangombwa yego wasura kubibutsa adresse neza na neza aho mukorera mu Ruyigi imajahe mukora ryari na ryari mu Ruyigi dukorera hirya gato ya Croix Rouge hepfo ya commune tugakora imisi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa Mungu urumva hindusiba na rimwe tuguma twugurura mu gatondo tukugara saa 11 yego Yes reka ndagushimire wowe wumvirije ikiganiro kuva tugitangura kugira ubu turi ku musozo wacu ndagushimire linka ishimwe wewe watumye turonka ama image ameze neza cyane nongere nshimire docteur umuganga bizi cyane kumbure murabona ukuntu aguma twenga n'umugwayi kumbure na abaremvye kumbure akaronka kamitende ariko ndagushimire bibaze ko ikindi gihe kumbure abamenyesha makuru b'ikigo inshuti ya bose nibasubira kugukenera nibaze ko muzoduha akanya mukatuganiriza eko no hanyuma turabahaye kaze karibu muzoze no hanyuma kugira ngo abadashobora kumviriza nk'iradio bashobore nko kubiraba bashobore kwisanzura kw'iryo vuriro kuko ni vuriro no kuri turavura cyane nta muntu wo mwaza ngo yidoge afashe imiti haheze iminsi wumva ko bwati ndiko ndoroherwa ndameze neza yego no saba yuko bose boza wumva gwaye akaza kivuza imiti irahari kandi iravura neza murakoze yego yes ja kuri YouTube kuri Facebook kumbure ushobore kuraba vyinshi mu bikorwa ikigo inshuti ya bose basanzwe bakora ndakwibutse ko ukwibuka gufyonda handitse subscribe canke s'abonner Facebook ukagira partage like and share na gahwana